bigenda gute ngo umuntu ashobore gusoma atavuye ahari? Twarashizeho uburyo bworoshye cyane aho abantu bashobora gukoresha application canke WhatsApp maze bakaronka urutonde rw'ivyo bifuza gusoma, natwe twihuta kubafasha kubashikanira ivyo basumye bifuza mu mwanya muto batarinze kuva mu rugo canke ukazi wawe. Mbega ko murohereza abantu ubwo buryo ibiciro byanyu ntibishobora kuba biri hejuru kurusha ko umuntu yaje kwisumira? Oya gato. Nkuko twabivuze mu ntango, intumbero yacu niyo gutorera inyishu bimwe mu bibazo abantu babafise buri munsi. Rero muri ivyo bibazo harimo n'iduga ry'ibiciro. Kugira ngo dufashe abantu kugura ku biciro bitari hejuru, twashimye gushira ibidandazwa vyacu ku masoko makuru. Kugira ngo baronke ivyo basumye ku biciro biri hasi ugereranije nuko bogenda kubigurira ku yandi masoko canke mu quartier. Kuriha gute frais de livraison? Kugira ngo tworohereze abakiriya bacu turihisha ibice 50% no kuvuga iki? No kuvuga yuko nk'akarero nimba wewe ugusumye ikintu kuri Kotebu hama ukaba ugitwara muri ville wari kuriha ku itagisi 5,000, twebwe uza kuriha 2,500. Donc bisigura ko nkuje mba kumusaga ngiye gusumira kuri Kotebu ni 10,000 taxi byaba 5,000. Neza cyane. Bonjour les amis, mumeze neza abakunzi ba Siren Vibes, ni mwaramutse canke ni mwiriwe? Sinzi biravana n'ahantu herereye muri uwo mwanya, hari habo ari mwaramutse canke hari abandi tuvuga ati ni mwiriwe cyane. Jewe nitwozira koze ku bantu baravyishe n'ubwa mbere ndazi ko bahari, ariko ukabuhari tera ugira subscribe kuneza yawe, sinon tu vas rater beaucoup de choses hein. Ariko nyene ni muyikore kugira mushaka kuduteza imbere, kudutera intege. Hama dukora kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Instagram, hose turiyo. Donc nimba ushaka kudukurikirana canke nimba uza gukunda ibiganiro vyacu, nimba uhejeje kuraba ikiganiro curaba n'ibiyindi, hama nabona bikwenteresa ucugumana natwebwe. Jewe rero no munsi mugume ngangira nkora akaganiro kagufi, vraiment kagufi kandi murazi ko mvuze ko ari kagufi kabari kagufi, ibintu vy'isaha nzobikoreje uyu munsi ngira ngo akaganiro kagufiye niyo mpamvu ndasaba kugura mushoye kubana na jewe, mushoye kugumana na jewe, mwumvirize ibintu ngenda babwire canke ibintu nje kubereka hano. Aha hano ndi muri ville hagati mu gisagara mu nyubako ya ABC, naje kugendera rimwe mushiramwe rirongowe n'abajene b'ingahe iwacu bakora ibintu nyene amaprojet yandi twumva umengo sayo ngaha hafi ntituyamenyereye. Donc niho naje kugira mushobore ku bamenya peut-être ko mushaka kubamo mwarifuje service nk'izo mugabo mutazi muzironderera hehe. Niyo mpamvu duhari kugira tushobore kubereka ibintu nyene bivyinyegeje ngaha mu gisagara mutazi. Ya makuru nyene mwa mushaka kumenya tukabasanza ahantu muri hano mwicariye mu telefone yanyu cyangwa mu ma screen yanyu muri muhira mutekanye ubye I don't know ahantu muhora muturabira navyo nzi. Bon niyo mpamvu ndabasaba ati mugumane na jewe akanya gato cyane antukaye iminota 10 n'ingahe sinza kurenza iyonye, ariko lo message muyumve comme ça niyo muze gusanga muko murakati ibintu mukeneye sivyo none, sinon tant pis pour vous. Nayibabwiye nashitse ni muri entreprise yitwa Solver Express niho ndi. Reka nakire umutumire turi kumwe uyu munsi atwibwire hama mumenye byinshi kuri Solver Express. Amakuru yanyu ni sawa? Umeze neza? Ego turakomeye. Mutwibwira muri bande mukora ibiki? Jane nkaba nitwa Alain Irankunda, nkaba ndi umufasha mu bikorwa uwo twita le manager facilitateur mwishira hamwe Solver Express. Solver Express ni iki? Solver Express ni ishira hamwe rifise ibisata bitandukanye, rikaba rikora mu ntumbero yo gutorera inyishu imwe mu bibazo bisanzwe bihanze abantu mu bibereho ya buri munsi. Kimwe muri ivyo bisata harimwo icy'ubudandaji cyorohereza abakiriya gusuma no kurangura batavuye aho bari. Bigenda gute ngo umuntu ashobore gusuma atavuye ahari? Twarashizeho uburyo bworoshye cyane aho abantu bashobora gukoresha application canke WhatsApp maze bakaronka urutonde rw'ivyo bifuza gusuma, natwe twihuta kubafasha kubashikanira ivyo basumye bifuza mu mwanya muto batarinze kuva mu rugo canke ukazi wawe. Mbega ko murohereza abantu ubwo buryo ibiciro byanyu ntibishobora kuba biri hejuru kurusha ko umuntu yaje kwisumira?
oya na gato nkuko twabivuze mu ntango intumbero yacu niyo gutorera inyishu bimwe mu bibazo abantu babafise buri munsi rero muri ivyo bibazo harimo n'iduga ry'ibiciro kugira ngo dufashe abantu kugura ku biciro bitari hejuru twashimye gushira ibidandazwa vyacu ku masoko makuru kugira ngo baronke ivyo basumye ku biciro biri hasi ugereranije nuko bogenda kubigurira ku yandi masoko canke mu quartier. Mu ntango mwavuze ko mufasha abantu kurangura mubafasha mu buhe buryo? Ego no kuvuga abadandaza ivya boutique, alimentation, restaurant na hotel nabo nyene twabibagiye. Kurangura nkuko musanzwe bizi ikintu coroshe. Rero birateshanya umutwe kenshi bigatwara umwanya bikanaruhisha cyane. Ivyo abadandaza baca babibona ko atari ikintu coroshe. Barabitahura n'ingoga. Rero abo nabo nyene twabibagiye. Kubifuza kurangura batarinze kugara boutique zabo canke barinde gutakaza umwanya wabo abo nabo nyene bariyandikisha ko baje bacu babegereye canke bakaduhamagara kugira ngo tubaronse uburyo buborohereza mu gihe cyose bifuza kurangura eka mbere kabikora batarinze no kuva naho bari. Umunywanyi yashaka ko mu musumira canke mu mukozi wa service abari hagute abari ha imbere abari mu nyuma iparo imikash canke na makash. Ivyo umuntu yasumye biri wari uko bishikiri wabiguze abanje kubona ko bikwiye kandi bimeze neza. Isha gute mafaranga de livraison kuko umuntu wagiye kumusumira wafashe umwanya wawe wanabimushikirije ibintu hano aho biri akuriha gute frais de livraison kugira ngo tworohereze abakiriya bacu turihisha ibice 50% no kuvuga iki no kuvuga yuko nk'akarero nimba wewe ugusumye ikintu kuri kote hama ukaba ugitwara muri vie wari kuriha ku itagisi 5,000 twebwe uza kuriha 2,500 abantu kugira ngo dukoreshe ca gitoro bo wakoresheje kugira ngo twakoreshe kugira ngo dushikirize ivyo wasumye. Donc bisigura ko nkuje mba kumusaga ngiye gusumira kuri kotebu ni 10,000 taxi ndaba 5,000 neza cyane biratesa cyane nshaka kumenya ikintu catumye mwiyumvira iyo projet nihe mva tumye mwiyumvira gukora projet nk'iyi mu gihe twiyumvira ku bibazo twotorera inyishu twasanze no gusoma ari gikorwa kidasanzwe kiruhisha gistressa wanashima gitwara uburyo n'umwanya ivyo bikiyongera ku bindi bikorwa biruhisha umuntu usanga akora buri munsi reka dufate nk'akarero ngira gahi wacu twamenyereye abamama usanga afise umwana abana baja kwishure aho ugasanga afise n'akazi atondako akenshi abakozi bo mu nzu ntibakunda kubaha amahera ngo bagende gusuma ibintu bakeneye buri munsi donc simpaka babahe ya misi yose amajana neje kugura ya ne mu miliyoni nawe ngo bagende kugoya rero usanga ikibazo cyo kugenda gusuma ari ikibazo kinini cyane gose kugira ngo baronke umwanya ashobore kwitwarika ivyo muhira abo bana iki rero ivyo vyuriye kubona ati byukuri iki ni kibazo gikomeye cyane gose twobafashamo kuko gusuma cyane kugenda kugura ibintu byankenerwa byo muhira usanga ari umutwaro kuri bo. Ego kare mwavuze ko hamufisa abaja ku bantu bafite amaboutique cyangwa bafite alimentation bashaka kondera kugira ashobore kubafasha ama service yabo umuntu ashaka kubaronka yibatora gute abakura hehe ico basabwa no kwibonesha ku bakiriya bacu babegereye canke naho bakadutelefona bakaduhamagara maze tukabaronsa application iborohereza gusuma ico bifuza cyose rero iyo babikeneye bashaka no gukoresha WhatsApp bafite amatelefone azukuba arizo zigezweho ama WhatsApp naho nyene turabafasha kandi mu gihe cyose bakeneye assistance yacu twe twamaturi ready twamaturi tuboneka kugira ngo tubafasha bose muduye numero kugira ngo abantu babifuza bashaka kubarondera banayisaving hakiri kare iyo numero ni 60 869 kananje ndayandike wisa cyane mu kirundi 62 86 98 hama ubusa bubiri ubusa bubiri 62 86 98 00 ego niyo yandike mwacha musavinga Silver Express neza cyane aho muzamutoye ego kare mwavuze ko mufasha abantu aba mama canke amafamiye mugabo hari abasari batera abanyene bibana abateka bafungura bagura ama stock nabo nyene murabafasha canke nimba bafite amafaranga niba babona ko bashobora kuba bashaka service zo nabo nyene barondeye neza cyane nabo nyene twabibagiye nabo nyene turabafasha inimero ni yaindi nyene kuko abasari batera kenshi giye kora magaha mu gisagara cyawe n'abasari batera ntibateka mugabo ari gihe bakeneye abateka arano badateka mugabo kugira ngo ntibakoreshe uburyo bwinshi mugabo badateka rero nabo nyene ntitwabibagiye nabo nyene turabafasha turagira service de livraison ku ifunguro baba bakeneye ego ni nk'ama hotel naho cyangwa ama restaurant nabo nyene murayafasha neza cyane gose nabo nyene
turakorana kandi turabafasha. Ego mu kurangiza sinzi ko hari ikintu mwubwira abantu d'abord je cyo nababwira nuko bazanye service je vraiment nabakibimbwira cyangwa ati jewe ashimye gusoma vraiment ni stress kuri jewe ubu biraheze kuko uva kaza uri kuriyumvira ati none je nzosoma je usanga uri kurapate konje kugira ushobore kuronka umwanya wo gusoma ariko ubu unye Sova Express waje kugira bashobore kudufasha iyo service bashobora kwidukora amafaranga make uri ha taxi ya 10,000 kugira ushobore kuva ku isoko n'ahantu bambaho cyaba basanga kumire kuziganya amafaranga yaraguze yarakenye no zinga n'injya ngo zinga na deplace ubu rero aba mumva mumva mufite problem imwe na jewe kare muri Sova Express nimeho bayivuze hama babafasha rero sinzi mukurangiza sinzi ko ari ikintu mwovuga kugira ngo mushobore gutera intege abandi ba jeune sinzi canke mushobore kwankoraja beaucoup plus aba client ko bashobore kubarondera mu isanzwe vy'ukuri uravye ukuntu ko turafasha abantu na cyane cyane mu kuba bakoresha umwanya muto kandi bikintu kabashikira vyihuse akana kajyo keza bavyeyi mwe mwahora mugogwa muvuga ati amamutiage biki igitoro carabuze ngo kugenda hana hariya ni munyaruke tubafashe ntusubire kuzimbwa abajene nabo azi ubu two turankuraje abantu kuba les entrepreneurs umva nakajyo keza ko kugira iki gufasha gutorera inyishu ingorane usanga zihari mu gihugu umva twe nkiyo n'ingorane mwe twabonye ihura n'abantu ga mu gisagara ca Bujumbura akarero n'ahandi henshi ko twagura rero vy'ukuri twibaza yuko mu minsi iri imbere tuzoba tumaze gufasha kandi abantu benshi bazomaze kubihura ko gushika n'ubu benshi bamaze gutangura kubihurumbira turafite abakiriya batari bake rero n'abandi nibabandanye rero nyaruka muze mudukontakte kuri ya nimero na WhatsApp mudutora tubafasha. Ego jereka nshimire Sova Express kuba barimviye ide nziza n'abandi mufise amayide amashasha ni muyashire mu ngiro bwa dushoboye gutorera inyishu ziba dufise muri iminsi rero reka ndabashimire cyane Sova Express Alain murakoze cyane gose gutwakira no kutubwira kuri uwo mugambi wanyu ko ndatwara abantu bashoboye kuba babaye interesse ni projet yanyu bazokorana namwebwe hama natwebwe ibintu by'amafaranga yo gusoma bikashobora kuba mu nzira reka nshimire abantu bose baravuzina kiganiro j'espère ko mwashe nabwo ngira nkora kayimiso kagufiya nibaza ko mwakaravye kandi ko mwabonye ko kari gakeneye ko ndagakora rero reka ndabashimire naho ubutaha mu kiganiro kindi tuzokora kiri nyuma y'iki bye bye. Siren Vibes TV